twashimye gukenguruka ijambo riramutse iryo ekleziya tugaburira kuri uyu munsi tugezeko. Nirimwumvise ritwerekeza ubwa mbere ku gihagararo cya Dawudi, hanyuma rigaca ritwerekeza no ku gihagararo cya Yezu Kristu wenyene ubwiwe. Dawudi, iryo zina ubwaryo risigura umukundwa w'Imana. Yariyakiriye by'ukuri nk'ukundwa n'Imana, agira ubuhizi ubwo rukundo, ntiyibara uko atari, yemera yuko icyari agikesha urukundo rw'Imana. Ego ni by'ukuri yari umucumuzi nka twebwe twese, kandi byarashitse mbere no kwimonogoza arimonogoza, nk'igihe yicisha Uriya kugira ngo yibanire n'umugore wiwe. Ariko agatima gakubise akakira ijambo ry'Imana, akibutswa yuko ari umukundwa w'Imana, yaraciye bugufi arasaba ikigongwe. Imana nayo iramugirira ikigongwe. Ntiyagarukiye ku kumugirira ikigongwe gusa, yamugabiye by'ukuri gusangira nayo umutima n'ingendo, ku buryo Sawuli yari ku ngoma, amaze kumusharika akamwanka akamutoteza gushika naho agomora ingabo ngo baje kwica Dawudi. Dawudi akabwirizwa kwinyegeza kumwe n'abantu biwe, maze Sawuli agiye kuri urwo rugamba ajanywe no kumuhiga ngo amwice, agakenera kujya ahantu yiherera, agasanga yagiye aho Dawudi n'abantu biwe bari. Abantu ba Dawudi bati, nguyu Mukama aramuguhaye, uyu mwansi wawe, ntushidikanye mwikize. Ariko Dawudi akarahira, sinkarote nkora amaraso y'uwasizwe n'Imana. Dawudi yerekana atyo by'ukuri yuko asangiye umutima n'Imana. None uyu munsi naho murumvise ko hageze igihe Sawuli n'ingabo ziwe bakagenda kurwana, bagwanya Abamaleki, hanyuma bagatsindwa. Mbere Sawuli n'umuhungu wiwe Yonatani bakahasiga ubuzima. Uyu yaje aza kubikira Dawudi, yaje agira ati, noneho uno munsi ndatonye, ndaronse inkuru iza kunezereza Dawudi, maze aca ntonesha angire mukuru. Ariko Dawudi yumvise yuko Sawuli yapfuye, be na Yonatani mwumvise ingene yabogoje akarira. Ni ya Mana yamusangiza umutima wayo,
imana itigera ishaka ko hagira umuntu n'umwe apfa, imana idashaka ko n'umucumuzi apfa, mugabo yifuza ko yokwigarura agakira. Dawudi yaririye Sawuli cyo kimwe na Yonatani umukunzi wiwe. Twotegereye twumvise ko yababajwe n'urupfu rwa Yonatani kuko yari umugenzi wiwe, yari amaze no kumukiza kabiri kose amuburira yuko se wiwe Sawuli agira ngo amwice, ariko yaririye Sawuli na Yonatani cyo kimwe. None ndababaze bana bacu muri ngaha, uwo bakwanga yarashatse kukwica, wumvise ko yapfuye worira ukagandara? Murakoze, ndategereye naho mutiriwe muranyishura. Ibyo nta mwana w'umuntu abyishikanako atabigabiwe n'Imana. Icyo tubona twebwe gitunganye kobo kuvuza impundu tukagira umunsi mukuru kuko umwansi tuvuye ku gakanu. Ndabeshya? Ariko mwumvise Dawudi ingene byamugendeye, ahubwo n'uwaje kumubikira yarahatswe, asigara yicuza ati yo mvuma ndabinuma, abonye ko Dawudi akiyagandara. Imana rero yashimye guca kuri Dawudi ngo itwigishe yuko naho turi abacumuzi, kuko Dawudi nawe yari umucumuzi, ko naho turi abacumuzi twemeye tukakira ijambo ryayo, ko riduhindura rikaturemamwo umutima nk'uw'Imana, tukava ibuzimu tukaja ibuntu, tugahindura imforo y'ubuzima bwacu, aho kwiraba twebwe ubwa mbere tukerekeza amaso ku Mana, tukayerekeza kuri yo twifuza gusa nayo. Nabyo rero ntibyoroshye, mugabo birashoboka, ko byashobotse muri Dawudi bigashoboka no mu bandi, ntokwirirwa ndadondagura. Icyo ndabipfuriza rero muri uyu mwaka, mwebwe ba nyakubahwa na mwebwe bana bacu, mwebwe barezi babo, mwebwe bagira neza mudufasha kubungabunga aba bana, nuko muri uyu mwaka w'2024 mwokumva yuko muri abakundwa b'Imana, mugaheza mukabigendera, mukiyakira nk'ingabirano y'Imana. Umwe wese ahari akumva ko ari ingabirano kuri bagenzi we, kandi ko bagenzi we nabo ari ingabirano kuri we. Agaheraho rero akabubaha. Kumwe Pawulo mweranda yabihanura Abanyafilipi ati nimwuzuze akanyamuneza kanje mu kwicisha bugufi, umwe wese abone ko mugenzi we amuruta, ntarabe ubwa mbere ibyiwe, mugabo yiyumvira ineza ya mugenzi we. Ese ibyo byoranguka muri mwebwe?
ese bana bacu mwokundira abarezi banyu bakaberekeza ngaho kugira ngo mukure mufise ishaka ry'ineza ya bose, mwumva ko mwokwitanga kugira ngo mube aba bose.